ndabona ari ingorane. Ibi bintu gakiza mbwira ngo duhindure, twambare impuzu bene izi, duhindure akaranga twahoranye. Ndabona ari ingorane, ndabukira ko yarabigenzuye kagenda mwemere byose twambare nk'abazungu. Data wanje, data w'umukono, namba bizoduha abanywanyi ngagira ngo bazoboneka. Uyu mugambi wagize kare ko tubibona, ariko mbise akantu ko kujegeza. Reka ndabe, ariko ivyo ari byo byose ngira ngo reka yarabigenzuye kagize mu rubegano muhiga. Ko rero naka koko kameze nk'akakera ngako yabimbariye ntacyo, ariko jewe nzora bishoboka. Murabyo haba hano? Ego ni mushike. Namahoro. Mumpoya dukorana mu minwe, cara ku gatebe dukorana mu minwe twebwe. Ego. Usanze ibintu biriko birahinduka, kuko ubu abakozi bacu n'abavyeyi badukoresha tubwira ngo twokwambara nk'uko kwiwanya. Ngo duhindure nk'ubu kare suko vyari bimeze. Hanyuma ntarinze kurangiye barandangiye hano hantu, barambwiye yuko mwebwe hari ikintu mushoboye mwumfasha. Burya rero ikibazo ciwanje mfise, ndafise ahantu nshaka kurondera akazi, kandi ako kazi numvise ko ari akazi kameze neza kuburyo ndakarose basha ngira ngo noba nkwije ivyo nifuza vyose. Hama rero ico nashaka sikindi, barambwiye ko muri abahinga. Yego ntibaguhenze, yuko mondonkera akantu kamfasha kugira ngo ngiye gusaba akazi bace bakaba. Yego aha rero washitse. Nkuko nabikubwiye uburyo twakoramwo kera buri kurahinduka. Ndavyumva. Twebwe abantu dukora akazi ntitwashobora kuba twambaye nk'uko, ariko rero jewe ni ukwizeza ko ataco uzobura. Zokaro byose biza birakunda. Abantu ukoresha, abavyeyi baratwereka ko tukwiye kujana n'ibihe tugezemo. Yego hanyuma rero akazi ngako wakarose, ndakarose kandi uzotera uduga muri ako kazi. Yego nde mboye n'umushefu nyene umukapi. Yego yego uzoronka koze ikiganza ngaha. Akazi uzokaronka, ngira ngo urabona ntituri babandi b'ababeshi. Yego wahejeje aho wihereje. Akazi uzokaronka nk'uko nyene ubivuze, uzotera uba umushefu, kandi ndabibonamo ngaha. Niwe uzoganza kiriya kigo cose, niwe uzokigaba. Hanyuma rero uko ndabibona bariko barabinyereka, ko bariko barabinyereka. Ego agati ngira ndaguhe ngaka gakeya cane. Ndabira urabona iriya atanga akazi uzomurereka harya aje agira yinjire ku biro, uzoshika hakiri kare. ndavyumva. Agira yinjire ibiro hajya n'umutegere. Ubucukamo hajya agira yinjire mu biro. Uvuge buke utakazi kose gakenewe ngaha kazokogwe na jewe. Akazi kose gakenewe ngaha kazokogwe na jewe. Gushikaho nzoba n'umukuru wa kino kigo. Subiremo shibuke gushika naho nzoba umushefu wa kino kigo. Aho bahejeje
kurya pasta Sawa. byari ikintu nashaka kukubaza. Yego membatse. Urabona ingene tumara imisozi tumara iyindi Yego. turiko dukorera Imana, Yego. kandi ukaba wibuka ko twasize abana hariya iwacu, Yego. none tukaba twaje gukorera Imana. Yego. Navuga tuzaha Imana izaronka ibintu duhemba n'igihe tumaze tugenda. Oh, nshuti yanjye. Ijambo ry'Imana ratubwira ko ata muntu yahevye ivyiwe vyose baje mu gikorwa c'Imana atazobishumbushwa umurengera. Nukuri rema Imana yacu ifise vyinshi, feza na zahabu byose biri mu biganza vy'Uwiteka. Rero ntugire ubwoba nshuti yanjye, ramiriza dukorera Imana, Imana izoduhemba kandi ifise impembo nyinshi cyane rwose zikomeye cyane. Go pastor. Iyo Mana wumva je ndayizera kuko ndavye ibintu yankoreye ni byinshi. Yarankirije umwana yaramerewe nabi cyane. Amen. Ni ukuri je ndayizera. Ariko rero iyo wobura amakenga kuko uravye imisozi uduga ibiki karara amajoro karara inzara turiko dukorera Imana. Yego. Ati ndaba n'abana banje nataye hariya. Yego. Nyine nguma mfise amakenga kataco yoronka iduhembera ivyo bintu byose. Kuyizera ndayizera ariko mba mbona yuko atacizoronka iduhemba n'ukuri. Hanyuma rero ukakire ukabike neza, ukabike neza ibisigaye. uno munsi uza kurara munsi y'igitanda. isi igitanda yego gushika buce genda. hanyuma umugore niwe aza kurara hejuru ku gitanda. Reka babaza abakozi ibibazo nk'ibyo bishobora kubabaza abakozi, abavyeyi bo hava bampana. Kirazira kubaza bene ivyo. Nkubwiye wewe kurara munsi y'igitanda nta bindi gushika ejo. Hanyuma uri kuragenda menga ndabona waje ni hari ikintu waje ko ntaco. Uri kuragenda ntuze kuraba inyuma, ntuze kuraba inyuma, ugume uraba imbere gusa. Naho uva kuri ico kintu nyene uze kubandanya uraba imbere gushika no mu nzu. Ibisigaye byose bizokwikora. nshashika nja munsi y'igitanda. Reka kunjiramwo ndiko ndabiraba ingene bizokwirikirana. Yewe gaye ndagira byose numa. Hanyuma ndabona ingene bizokurikirana, ingene nakubwiye ko uzomukuru wo hejuru, ingene uzomukuru arengeye bose muri kiriya kigo uzogenda gusabamwo akazi, ingene abantu bazokubaha byose ndabibona. Ndabona ingene abantu bazokunamira byose ndabibona. Ndabona ingene abantu n'uwari yambaye inkofero azoyikura mu kukuramutsa byose ndabibona. Ndabona byose ingene biriko birakurikirana. Hanyuma hari ibindi mbonye. Uzoba umutunzi w'ikirenga, umutunzi atunze cyane. Ndabona imiduga, yewe gaye imiduga 5 izoba ari rwawe. Ndabona ibifaranga, yewe gaye harimo n'ibidorari, harimo ibiero, harimo byinshi. Ego, hanyuma rero twavuze byinshi, zana akavunjarume. Amafaranga ntuharura kandi unyarutse. Abavyeyi ntihabwe bashavura. nyarutse mureka kunyarutsa nyine. Nyarutse zinga neza ntaboneke. Singomba no kuyaraba. Ugomba kuyabona. Singomba kuyabona. Ariko gushiramo yadakwiye. Ari menshi. Abavyeyi baraguhana. Nuko ushireko ngaha hejuru kuri kano kana.
ugiye kuzoba umutegetsi azotegeka kirya kigo, azovuga benshi bakatangara, azovuga benshi bagashima, azovuga benshi bakishishitira, azovuga bati nguwo aravuze umukuru wacu, azovuga bati bose bunamire rimwe. Nuko rero abavyeyi nibo babitegetse, murakoze. Hanyuma rero wishoze tubirukore ko ngaha kwa kundi. Reka rero uyu muntu gumizako uyu muntu bibumvikana yuko ari wazohava ayobora ikigo, aganza ikigo, abantu bakamwunamira kwa kundi nyene, mbere bakarenza n'urugero, bakamwunamira akazotunga, akaronka ibitagenda, akaronka n'ibyo abandi batarose, n'ibyo basekuru batarose, niwe azobironka, niwe azogaba ikigo, niwe azogaba byose, niwe emwe n'agatangaza. Nuko rero nimwisoze mugende nturabe inyuma, ubandanye ugenda. Nambwiye ko nshika nja munsi y'igitanda, canke ihuga kurara munsi y'igitanda. murakoze. Yego. Muranshuti yanje, Imana aho uvuga ngo wahevye ivyawe, uheba abana, uheba umugabo, uza gukurikirana ivy'Imana, ukagira amakenga ko itazogira ivyizoguhemba. Humura rero ngira ndakuremeshe. Mbega iyo Mana yogira ikintu kigaza ikaguha amafaranga naho yo miliyaridi ijana, hama ugacura rupfuye, ubwo wovyemera? Mbega aho yoguha magitrosi bimwe bikwegana birebire, naho vyo bijana, hama ugacura rupfuye, umva vyo kumarira iki? Humura rero, Imana ivyo itanga ibintu bikomeye cyane gose, kuko tuzoronka ubugingo budashira. Bene uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nagiye kubakira aho nzoba namwe ariho muzoba, inzu zubakishijwe feza na zahabu. None ubwo bugingo budashira numva ko aribwo bukenewe cyane gose gusumba ayo magitrosi, gusumba izo miliyaridi ijana, umva atari byo byiza gose gusumba. Tuzokwibera na Yesu, twibarane ibihe bidashira kandi umunezero udasanzwe. Inshuti yanjye, humura rero ndakuremesha. Sawa. Muturi ako kantu ngombye gucishamwe kugira tube turaganira. Yego. Nayo ubundi Imana ivyo imaze kunkorera ni byinshi, ndamaze kubibona. Sinogaye. Narenzi ko yoba imeze nk'umuntu, kuko hariho nk'umubosi ashobora kukubwira ngo umukorere ikintu bikarangira ataguhembye. Rero nanje narenzi ko iyo Mana ariko imeze. None urakoze ku mpanuro mpaye, nukuri urakoze. Nawe ubundi naguma nkekeranya mu mutima mvuga ati iyi ubu buruhe nduha, iyi midugo nduga, nk'ubu Imana inyigaramye ntimpembe, noba naruhiye iki? Nivyo rero naguma nibaza. Rero ubundi twari kugira tube turiganirira, numve n'icyo umbwira. Yego. Humura rero nshuti yanje, ni byinshi rero maze kubona inkorera, sinoja kubesha. Reka rero twibandaniriza urugendo. Yego. Murakoze cyane gose, ntiwumva none muri Kristo Yesu biremera. Nshuti yanje, ndahuye na guba ahubwo cyo kimera gubega we ikintu ntazi mbere usigaye umumenyesha ivyo birakuraba ahubwo amaso yanje arahumanye. Waje niyahumanye uraza gucira zose nyene uri kurana kuko umbwira gene cyende mu rutire wewe